ico gitabo benshi arabibaza yuko harimo ivyo kugandagura President Ndadaye vyonyene, muga n'igitabo gihera 62 gushika 93 kiravuga, hari nk'ibintu kivuga cane cane ubwimo bwagera i Burundi ku tanu biravugwa neza, Serukwa, aba Gervais, aba Mirere baramwishe sangana canke ntarabivugamwo, hakaba na kabiri benshi 70 na kundi bindabivugamwo na 71 hariho bavuga ngo coup d'etat yari yagizwe n'abanyamuramvya gusa ko byagenze, hanyuma Ntega Marangara n'ibindi rero ingene ubundi byatanguye, hanyuma na Ndadaye iminsi ya mbere ingorane zagiye ziraba na ibintu byinshi byabaye ushikaho abantu novuga nk'uko basa n'abamugurishije kandi ugasanga akagurishwa n'abantu atokwibaza wenyene. ndumva ko hari ibice byinshi bya kwikukira ibonetse gushika ku rupfu rwa Ndadaye. Tugumye gatoya ku byo kuri Ndadaye, ni biki cyane cyane ushira habona muri ibyo? Nivyere ingene umutekano we wari ucungerewe, umutekano wiwe ingene wari ucungerewe, ingene wari wapanzwe, hanyuma hakaba cane cane n'ingene bagomvye kumugandagura itariki zibiri mw'ijoro ry'itariki zibiri bushira rya gatatu muri Mukakaro, hanyuma ntibashobora kumugandagura. Nije nari nsanzwe ndi kwizamu ngaho. Ikindi vyabaye mu ntwaro, atari mu ntwaro neza, hagati impande abantu baba bakorana, ingene biba vyaravuga n'ingene iyo coup d'etat isa niyateguwe, abantu bamwe bamwe barimwo bamwe mbere bari kumwe nyene ngaho nyene, ingene twagiye ivyo, ingene nagiye muri Maurice bitari biteguwe namba, je vyari biteguye ko tuzojana mu ndege tukazogarukana, baca babimbwira gihutihuti ko ngenda buno nyene, bakandi bantegeka yuko njana n'uwo bavukana wari muri security avukana n'umudamu na madamu Ndadaye Laurence, bitari biteguwe namba. Nca ntangura kuza ndabona yuko bitaba bitomoye, muga sinavyiketse gose, nagize kuvyikeka gose ngeze muri Maurice. Igitabo kiboneka gute? Igitabo kigurishwa kuri amazon.fr, niho umuntu ayanditse ko trahison muri bwinshi, trahison au pluriel au Burundi, aca gitora, nta kigurishwa €20, hanyuma abasomera nabo kuri ku buhinga bwa none arivyo bita amaliseuse, ama ebook, naho barashobora kukigura, iyo kigwa amahera make ari munsi y'ama €8.